Hello guys, ndizako mbetse neza mwese hama ndashaka kubatumira mugire sabone cyangwa subscribe kuri Facebook page yitwa The Power of the Word cyangwa kuri YouTube channel naho nyene yitwa nyene Power of the Word. Hazoza haracako amajambo meza, amajambo aruhura imitima, amajambo aruhura imitima. Ndabatumiye mwese mugire sabone cyangwa subscribe, ndizera ko uko muzokurikirana muzogenda murahinduka mwarahezagiwe cyane. Shalom shalom, nizeye ko muguwe neza aho muri hose. Ku mazina nitwa Emanuela, hama nkaba naje ndabafitiye inkuru nziza cyane ku bakunzi b'ijambo ry'Imana, ku bakunzi b'ubutumwa bwiza, ku bakunzi b'ubwami bwandiho. Nuko hariho shene yaje ku bwanyu bibasangiza ibintu bitandukanye byerekeye ubwami bw'Imana. Rero kugira umuntu ashobore kuyibona sukundi bisabwe uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuja kuri YouTube muja muri recherche mukandika Power of the Word. Aho rero naho baca bazanira amavideo atandukanye. Rero ico musabwe ni kimwe, nuko mumaze kuyiraba muca mukora ibintu bitatu. Nuko mugira like, mugasiga commentaire yanyu, mugasiga ivyiyumviro vyanyu. Hi guys, mumeze neza? Murashima nkuko natwe dushima ndavyibaza. Ubutamerewe neza nawe Imana izobikora amererwe neza. Ikintu kimwe nshaka kubivita ni kimwe gusa nyine. Ni ubutumire budasanzwe. Abari Amerika, abari Canada, abari Australia, abari Asia, abari he. Ngira ndabatumira ikintu kimwe gusa kico n'ubwene. Ndasaba ko mufata agatoki kanyu buryo mutonde kuri subscribe kuri YouTube channel ya Shalom shalom tout le monde, nagira mbatumire kugira subscribe kuri channel shasha ya YouTube yitwa Power of the Word. Muronke ibiganiro vyiza n'ijambo ryiza ry'Imana. Mwarahezagiwe. Ciao ciao. Shalom shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Twari twifuje kubatumira kuri channel yitwa Power of the Word, ikaba kuri YouTube and Facebook. Turasabye mugire subscribe and share na commentaire. Mukomeze guhezagirwa, ubutumwa buzama buriko muhezagirwe cyane. Hi guys, how are you? Muri wegutse aho muhereye hose muri Bigare America kandi hose aho muri hose amakuru yanyu hama tugomba twasabe mukore subscribe na share na comment kuri YouTube yacu shasha tuguriye. Shalom shalom, mukunzi w'Imana, mukundwa w'Imana, nagenda gutumire aho uhereye hose, aho mu Amerika, mu Faransa, mu Burundi, mu Rwanda, etc. Nagenda gutumire kugira subscribe na like kuri channel yitwa Power of the Word. Thank you. Shalom shalom, inshuti z'umusaraba. Twagomba kubatumirira hariho channel shasha ku YouTube yitwa Power of the Word. Turabasaba rero kugira subscribe, share na comment kugira ivuga butumwa rigere kure. No kuri Facebook nyene iyo page iriho yitwa Power of the Word nayo nyene mugende naho nyine subscribe, share na comment kugira ijambo ry'Imana rigere kure. Murakoze, mwarahezagiwe. Aho tuzahora tugira ibihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana. Karibu cyane, tuze tugirane ibihe byiza, tuzahezagirwa, tuzafashwa. Karibu cyane, turabatumiye, mwarahezagiwe, turabakunda cyane. Shalom shalom. Hello, nagomba kubatumira kuri YouTube channel yitwa Power of the Word. Ndazira chako ubutumwa bwiza, buruhura imitima, buruhura abantu, no kuri page ya Facebook wandika ko Power of the Word ukigira sabone. Thank you so much. Hello, meze neza aho muherereye. Bashaka kugira abatumire kugira subscribe cyangwa sabone ndetse na j'aime kuri page shasha ya YouTube yitwa Power of the Word. Mishene izoca ku butumwa bw'ijambo ry'Imana. Hewe shene izoca ituma abantu benshi bari barushe baruhuka ndetse n'abari baboshwe bakabohoka. Ico gituma ndiko ndabasaba kugira ngo mugire sabone n'amasubscribe menshi. Et là aussi disponible sur la page Facebook kandi nawe nyene yitwa nyene Power of the Word. Rero ndabasaba ko kuri bwa bumwe bwanyu, kuri bwa rukundo rwanyu, ko mugira amasabone muri benshi, mubagira amajene muri benshi. Yesu abahezagiwe cyane. Shalom shalom. Shalom shalom, ndizera ko muguwe neza cyane. Hama nashaka kubatumira ya subscribe kuri channel ya YouTube yitwa Power of the Word, no kuri Facebook nuko nyene izoba yitwa Power of the Word. Nzozaca ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubushobozi. Mwarahezagiwe cyane rwose.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous inviter à s'abonner à cette chaîne qui s'appelle Power of the World. Dans cette chaîne, on va parler de plein de choses. On va parler de Jésus, on va parler des encouragements Jésus-Christ. Rero murayo ikaze mugende gufyonda subscribe kuri YouTube ndetse no kuri page ya Facebook yitwa Power of the World nyene. Murayo ikaze bwafasha gusangira ijambo ry'Imana. Hello guys, nashaka ndabatumire mugire subscribe kuri Power of the World, mugire share, mugire comment, hama mugende no kuri page ya Facebook nayo nyene yitwa uko nyene, muze dusangire ubutumwa bwiza. Shalom shalom, tunakubatumira kuri YouTube channel Power of the World. Genda mugire subscribe cyangwa s'abone, tutwege na Facebook. Kaze muri benshi kuzi ubutumwa bwiza, Imana ibahezagire cyane. Mumeze neza, nagomba kubatumirira mugire subscribe, s'abone kuri Facebook page yitwa The Power of the World. Canke YouTube channel nayo ne yitwa Power of the World, hazaca ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, amajambo buhora, amajambo y'agakiza. Merci beaucoup, muhezagirwe. Merci. Hey, shalom shalom, Medeneza, juste pour vous inviter sur une chaîne sur YouTube qui s'appelle Power of the World. Ikaba ari chaîne igiye kuza iracako ubutumwa bw'Imana, surtout ne ratez pas ça. Hama abakunzi ba Facebook nitwabibagiye, nimugende mugire s'abonner, abonnez-vous nombreux. Shalom shalom, mugwe neza. Bashaka kubatumira muri channel yacu yitwa Power of the World. Iri kuri Facebook and YouTube, twabasaba kugira s'abonner, partage et commentaire. Muzohezagirwa cyane ko muzoba muronka ubutumwa ndetse bubohora, bukiza, ari byiza byinshi, ndabasaba gushikayo. Shalom. Shalom shalom, twashaka kubatumira kuri YouTube channel ya Power of the World. Mugende mugire subscribe, tutibagiye no kuri page ya Facebook iriko yitwa nyene Power of the World. Hari ijambo ry'Imana kandi bizofasha cyane, nimuze mushigikira ijambo ry'Imana. Imana ishishikara kuduhezagira hamwe natwe, namwe murakoze cyane, Imana ibahezagire.